Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba wa Kristo aho muherereye hose, muriko murakurikirana kino kiganiro Ijambo ry'ubugingo, ndabaramukije. Ego jewe tugira tuvugane muri uyu mwanya, ndi Rev Pasteur Egide Nizigiyimana. Hamwe n'ivyo reka tuje mu ijambo ry'Imana nkuko mbona umwanya uri kurihuta. Hamwe n'ivyo reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Harico igice c'8 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 26. Turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Yesu ahumura impumyi. Baraza bashika i Betsaida, bamuzanira impumyi, baramwinginga ngo ayikoreko. Afata iyo mpumyi ukuboko, ayikura mu mihana, acira amate mu maso yayo, ayirambikako ibiganza. Arayibaza ati, Harico ubona? Iraramura amaso, iramwishyura iti, ndabona abantu, kuko mbona ibisa n'ibiti bigendagenda. Yongera kurambika ibiganza ku maso yayo, iritegereza, irakira. Yihweza vyose neza. Amurungika iwe, amubwiye ati, ntuje no muri iyi mihana. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, izi ni inkuru z'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo tugiye kuvugana ko uyu munsi rivuga ngo emerera Yesu agukoreko ubugira kabiri. Niryo jambo tugiye kuvugana ko. Emerera Yesu agukoreko ubugira kabiri. Aha turumva amakuru y'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya iratubwira ngo bari bashyitse i Betsaida, ico gihe ngo bamuzanira impumyi, ngo baramwinginga ngo ayikoreko. Vy'ukuri murazi yuko ubuhumyi burababaje, murazi neza yuko iyo umuntu atabona vy'ukuri aba afise ikibazo kidasanzwe. Birashoboka, urashobora kuba ubana n'umuntu ahumye, agendana ubumuga bwo kutabona. Urabona yuko vy'ukuri ibintu byose bisaba ko abantu bamuba hafi. Murumva yuko ari ingorane, ari kibazo no mu muryango. Uyu muntu rero ntibatubwira imyaka yaramaze agendana ubuno bumuga bwo kutabona, ariko umunsi uragera, isaha y'Imana iragera, ahura na Kristo. Ahura na Kristo, aramwinginga, baramwinginga abari bamuzanye ngo amukize. Ico Yesu yakoze, Bibiliya tubwira ngo afata iyo mpumyi ukuboko, ayikura mu mihana, acira amate mu maso yayo, ayirambikako ibiganza. Arayibaza ati, Harico ubona? Haleluya. Ya mpumyi ngo iraramura amaso, iramwishyura iti, ndabona abantu, kuko mbona ibisa n'ibiti bigendagenda. Murumva yuko naho yari itanguye kubona, iyo mpumyi ntiyari bwabone neza. Yari ikibona ibintu bisa, yabona abantu basa n'ibiti bagendagenda, ariko abantu ntibigira basa n'ibiti. Biboneka yuko hari ikintu cari kigihaze, hari akantu kari kakibuze. Biboneka yuko iyo Yesu aca yireka iyo mpumyi, wibaze nawe, ikibona abantu ko basa n'ibiti bigendagenda, agaca yireka, agaca kugira ngo niwigire. Urumva yuko iyo mpumyi ntiyari kuba yahumutse, ahubwo yari kugira ikibazo. Ibaze nimba ibona abantu basa n'ibiti, yari guhava afata agenda nko kwicira igiti, agafata nk'umupanga, ugasanga aratemye n'umuntu, cyangwa ugasanga afashe ishoka aratemye umuntu, yibaza ngo ni ibiti. Rero Yesu avuga ati, oya, hari kitarakwira. Yesu ngo ayikora ko bugira kabiri, iyo mpumyi ikirahumuka, ibona neza. Yesu ayibajije, yishuye kwibona neza. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti yanje mukundwa, uri kuranyumviriza muri uyu mwanya ukurikirana kino kiganiro c'ijambo ry'ubugingo, nagenda kubwire yuko abantu benshi muri kino gihe Yesu yabakoze ko rimwe. Wava mbwira ngo yabakoze ko rimwe gute? Nuko abantu benshi bitwa ko bamenye Imana, ari ugasanga ibikorwa bakora, ugasanga ibintu ariko barakora muri kino gihe biteye ubwoba. Ico ni kimenyetso cy'uko bari mu Mana, barinjiye mu Mana, ariko binjiye mu Mana bihuta, ntibarindiriye ngo Yesu abakore kubugira kabiri. Abantu Yesu yakoze kubugira kabiri, ubuzima bwabo burahinduka. Abantu Yesu yakoze kubugira kabiri, imvugo zabo zirahinduka. Uko bavuga usanga gutandukanye n'abantu Yesu atarakorako.
ariko abantu Yesu yakoze ko rimwe gusa usanga bitiranya ibintu icirabura n'icera ntibazi kubitandukanya kuko Yesu yabakoze ko rimwe gusa. Nagenda kubwire inshuti yanje mukundwa uri kuranyumviriza muri uyu mwanya n'isaha, suzuma mbega Yesu yagukoze ko rimwe. Nimba yagukoze ko rimwe, ca bugufi wongera umwinginge umuhamagare Yesu agukore kubugira kabiri. Impamvu uyu munsi usanga ego mu mashengero hari intambara, mu mashengero hari ibibazo, mu mashengero huzuye abantu Yesu yakoze ko rimwe gusa. Niyo mpamvu usanga hari injyane, hari ibivurungano, hari imishwano, hari intambara mu mashengero. Benshi bitirirwa Kristo ariko Yesu yabakoze ko rimwe, barabatijwe n'ivyo. Ni vyiza n'ibindi bikorwa byinshi barabikora, baravuga ubutumwa, bararirimba, barasenga, ariko nagira ndakubwire benshi muri bo Yesu yabakoze ko rimwe gusa. Niyo mpamvu mvuga nti ese icyompa Imana ego ikabakora kubugira kabiri, kuko umuntu yakozwe kubugira kabiri abona ibintu neza. Iyi mpumyi iyo Yesu atayikora kubugira kabiri hari kuba ikibazo, yari gufata ibintu ntiyari kubitandukanya, yari kugira ingorane. Ijambo ry'uyu munsi nagenda kubwira ijambo ndakuzaniye, ni wemerere Yesu agukore kubugira kabiri. Ko Yesu agukoze kubugira kabiri ubuzima bwawe buzohinduka, n'abazokubona bazobona itandukaniro ry'umuntu Yesu yakoze ko rimwe gusa n'uwo Yesu yakoze kubugira kabiri. Rero ni wemerere Yesu agukore kubugira kabiri, niyagukora kubugira kabiri ubuzima bwawe buzohinduka, imvugo yawe izohinduka, uko ugenda kuzohinduka, inyifato yawe izohinduka, n'abantu bazobimenya yuko by'ukuri wahuye na Yesu. Rero Imana iguhezagire. Niryo jambo nenda kuzana muri kano gatondo, ni jambo rivuga ngo wemerere Yesu agukore kubugira kabiri. Ibivurungano, imishwano tugenda tubona hirya no hino mu mashengero, mu bantu bitirirwa Imana, nuko dusanga benshi Yesu yabakoze ko rimwe gusa. Reka rero twemerere Yesu adukore kubugira kabiri, niyadukora kubugira kabiri ubuzima bwacu buzohinduka, niyadukora kubugira kabiri uko tubayeho kuzohinduka. Twemerere Yesu adukore ko ubugira kabiri. Ndangije rero ndashima ko wanyumvirije. Reka fata kanya dusengane nawe, kandi ndakwifuriza gukorwa kubugira kabiri na Yesu. Ko Yesu akoze kubugira kabiri abantu bazobona ubuzima bwawe butandukanye n'ubw'abandi. Imana ikumpera umugisha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, reka ndagushimire kubwira ijambo wabonye ko aryo ribereye muri uyu mwanya n'isaha. Ijambo ritubwira ngo twemerere Yesu adukore kubugira kabiri, tukwemerere mwami wacu dukore kubugira kabiri. Reka ndakwereke abantu mwami wakoze ko rimwe gusa. Mana ndakwinginze nabo nyine bakore kubugira kabiri, kugira ngo ubuzima bw'abana b'Imana muri iyi si bubu butandukanye n'abantu batarakumenya. Urakoze mwami, genderera abo bose bafise ibibazo n'imitwaro itandukanye. Mana ubiyereke, ubihishurire, uzobukoze. Ndabisavye nizeye mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Imana ibampezagirire mwese.